Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora byose, dasengeye umwene data ugiye kumva ijambo ko rimusanze siko rimusiga, mu izina ry'umwami Yesu, amen. Turabaramukije mwese bakuzi ibikiganiro, haracyari ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracyari ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagera ku nzozi zawe. Haracyari ivyizigiro ko wagera ku vy'abandi bagezeho. Imana twizeye, Imana twakurikiye, ntabwo irobanura ku butoni ivyo yakoreye abandi, nawe yabashaga kubigukorera. Imana ikumera umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice vyaho ni 11 umurongo waho wa 22 turageza ku murongo w'24. Teme yaho iravuga ngo umusukoni Yesu yavumye babona wumye, yigisha ivyo gusenga. Yesu aramwishura arababwira ati, mwamane ukwizera Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akwizera yuko ico avuze ko cakozwe azobibona. Nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona, Imana ihabwe icubahiro. Igihe kimwe Yesu ariko ararengana, yarashonje, yegera igiti cy'umusukoni bitewe n'ingene yabonye kiriko gitotahaye kimeze neza. Ahita aracegera aziko hari camwa yohava agikuraho. Yesu asanga nta camwa na kimwe kiriho. Ico Yesu yakoze, yaciye avuma uwo musukoni. Amaze kuwuvuma ako kanya, ntabwo washotse wuma, ntabwo washotse ukabirana. Ako kanya we yarawuvumye, aravuga ngo ntugasubire kongera kwama. Baca baragenda. Intumwa ntabwo zigeze zemera k'ico kintu Yesu avuze ko gishobora kuba, ariko bagarutse returu bongeye kuhaca hashize igihe, basanga wa musukoni warumye kabisa. Baca barumigwa bitewe n'ingene babonye ubwa mbere warutotahaye. Noneho babaza Yesu, baravuga ati rega bya bintu wavuga wa musukoni wavuma eheraba wumye. Baratangara, baratungurwa. Mugabo Yesu ahita arababwira hano ku murongo w'22 duhejeje gusoma ngo Yesu aramwishura ati, arababwira ati mwamane ukwizera Imana. Shuti yanje uri kuranyumva, wamane ukwizera Imana. Abantu no munsi barizera abantu, barizera imbaraga zabo, barizera abantu bo miryango yiwabo, barizera ubutunzi bwabo gusumba uko bo kwizera Imana. Ariko Yesu aje kutubwira hano ngo twamane ukwizera Imana. Muri ivyo bihe uri kuracamo, Imana iragomba kuyizera. Birivuga ngo abizeye Imana nta numwe maramana, nta numwe azakogwa n'isoni. Birikavuga ngo wizeye Imana ameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyiga. Umuntu yizeye Imana ameze nk'urusozi ruhagaze ahantu. Umuntu yizeye Imana nta kintu gishobora kumunyiganyiza. Umuntu yizeye Imana nta burozi atinya. Umuntu yizeye Imana ntatinya abadayimoni. Umuntu yizeye Imana ntabwo atinya Satani. Umuntu yizeye Imana nta ndwara nimwe abona yuko idakira. Umuntu yizeye Imana nta kintu na kimwe abona ko kidashoboka. Umuntu yizera Imana ni umuntu ahorana umunezero, umuntu ahorana ibyishimo. Umuntu yizera Imana indani muri we nta kintu kidashoboka kiba indani ku muntu yizera Imana. Umuntu yizera Imana ababona ko ibintu byose bishoboka. Yesu igihe kimwe bamuzanira umuntu agwaye, intumwa zamusengeye vyaseka abadayimoni bamuvamo. Bakimuzana Yesu akankamira iyo dayimoni yariri muri uwo muntu, ica iramuvamo. Intumwa ziratangara, zegera Yesu zitunguwe zitangaye, kubera byo intumwa zari zabananiye gusenda izo dayimoni. Mugabo Yesu ahitabwira uwo mudamu, kuko yaje amubwira ngo abakozi bawe ntaco batakoze kugira ngo birukane zino dayimoni. Nukuri akigoro kose bagashizemo, n'amaguru bashize ko bafyonze bagirane bakoma induru, amazina yose bayadondaguye, ariko nta cyavuyemo. Nukuri uko nababonye ntako batakoze. Ariko nimba nawe wabishobora, nukuri fashiriza uyu mwana, nimba wabishobora nawe. Yesu aramureba araseka, aravuga ngo uvuze ngo nimba nabishobora
ntibishobora, terega byose bishobokera uwizera. Iryo jambo yaravuze, yarashatse kumubwira ati si je jenyene gusa nshoboye bino bintu, ariko n'undi muntu yizera nawe arashoboye gukora bino bintu, nawe yashobora gusenda abadayimoni, yashobora gukiza indwara. Uwundi muntu yizera yashobora kubora ababoshwe, uwundi muntu yizera yashobora gukora ivyo nanje nokora. Yesu aca avuga ngo uwizera ivyo nkora nawe azabikora, nazakora ivyo nakoze gusa, azakora ibi biruta. Ijambo turiko tuganiraho ni ijambo rivuga ngo kwizera Imana. Imana ishimwe cyane. Umuntu yizeye Imana ntabwo ananirwa, umuntu yizera Imana ntabwo bagira mu mutima bw'ubuzima bwa none n'ubuzima bw'ejo hazaza. Uwizera Imana ntagira gukekeranya. Buriya gukekeranya kuba mu bantu batizera, kuba mu bantu bizigira gusa. Kubera umuntu yizigira, kwizigira no kwizera biratandukanye. Kwizigira ni ikintu kiba gifadika, ni nko kubaka inzu ariko wizigiye ko banki yakwemereye amafaranga, ugatangira ugatuza amatafari n'amabuye, ugiye kubaka, isango baguhaye ko bazoguha amafaranga ukaba uyiteze. Ivyo rero ni ivyizigiro. Urashobora kubwira umuntu zaguha amafaranga umuriyoni kubera ko wizigiye nawe ku kazi ko babuca baguha miliyoni zingahe. Rero bashobora kuyakwima hariya ku kazi. Ivyizigiro bimatanye n'ibintu biboneka, bimatanye n'ibintu biboneka. Ivyizigiro kandi bimatanye n'amakuru wumvishije avuye ku muntu runaka, ububona kico kintu yavuze ko ashobora no kugikora bitewe n'ingene umubona. Ariko ukwizera ni ikintu kitagaragara, ni ikintu kitaboneka. Kunyene Imana yacu ari mwemu, itaboneka, itagaragara. Rero n'ibyayo bisabwa ko tuvyizera mu buryo mu buryo utagaragara. Abaheburayo 11 birivuga ngo uwizera Imana, Imana ishimwe cyane, ngakwiye. Kubera Bibiliya ikomeza itubwira aho mu Baheburayo ko umuntu atizera Imana, Imana idashobora kumunezerererwa. Umuntu wese atizera Imana, Imana nishobora kumunezerererwa. Abaheburayo ibice vyaho 11:6 havuga ngo kandi utizera nibishoboka ko ahimbara Imana. Gukuwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho kandi gaha impera abayirondera. Abatubwiye ngo umuntu atizera Imana, Imana nishobora kumunezerererwa. Ngari kuwizera Imana akwiye kwizera kwiriho ngo kandi gaha impera abantu bayikurikira, abantu bayirondera, abantu barondera Imana, abantu bizera Imana bakwiye kwemera, barakwiriye kwizera yuko bafise Imana indani muri bo, kandi hari impera zikomeye zimatanye no gukurikira Imana, zimatanye no gukorera Imana. Bici tugira ngo akwiriye kwizera yuko iriho kandi gaha impera abayirondera. Urakwiriye kwizera ko Imana iriho, apana izobaho, ahubwo kwizera ko Imana iriho. Apana ngiriho muri kazoza, oya, kano kanya nyene ukizera ko Imana iriho, ukizera ko Imana muri kumwe, ukizera ko muri kajya kazi kawe k'Imana birimwo, muri bigira kurasengera ukizera ko Imana birimwo, muri bijya wabwiwe nayo ukizera kuzabibona. Imana ihabwa icubahiro. Umurongo wa mbere mu Baheburayo 11 acavuga ngo uwizera, ukwizera nukumenya gose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, ngo kandi bitabonwa ngo niko kubitumenyesha ko ari vy'ukuri. Bavuze ngo ukwizera nukumenya gose ivyizigirwa, ngo udakekeranya ngo ntibizoba. Mu yandi majambo, nimba warasabye Imana gukira iyo ndwara ukabimenya gose ko wakize, k'ivyo bintu bitegerezwa kuba, apana ngo bizoba, oya, ukamenya ko ivyo bintu vyabaye. Kubera mu kwizera ntihabaho gukekeranya. Imana ihabwa icubahiro. Iyo habaye mu gukekeranya ntabwo aba ari ukwizera, aba habaye ivyizigiro. Aha rero Yesu acakomeza abwira intumwa ziwe, arababwira ati mubandanye mugirane, mubandanye mwizera Imana. Ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musukoni ati shinguka utabwe mu kiyaga,
ntabikekeranye mu mutima, ngakizera k'ivyo avuze bikorwa, ngazobibona. Ngo nico gitumye rero mbabwira ngo yuko ivyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe muzabibona. Yesu acarababwira ati njyewe navumye umusukoni. Ako ni akantu gatoya nakoze nk'akarorero nashakaga kuba. Tariko mwebwe nimwizera, nimwakora ivy'uyo musukoni, mwabwira n'ibisozi binini ati shinguka, mu gihe ubivuze indani muri wewe atagukekeranya kurimo, ngo kandi uwo musozi guzashobora kugira guzashobora gushinguka. Impamvu iyo ndwara itarakuvaho, impamvu ico kibazo gikira umusozi imbere yawe, ni kubera kwizera kwarabuze indani muri wewe. Ndashaka kwizera kuzamuke, kwizera kuzanwa n'ikirere, kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, kwizera kuzanwa no kumva intahe z'ivyo Imana yakoze, kwizera kuzanwa no gusenga, kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mu Kristo shira umutima ku ijambo ry'Imana, umviriza ijambo ry'Imana, jya ijambo ry'Imana, bamwe ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rigwire muri yo, ijambo ry'Imana rihinduka ubuzima bwawe. Kuko na Satani yo yatatse umukristo nta kindi akoresha uretse ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu abakristo namwe mukwiye kugira ijambo ry'Imana, kugira ngo igihe Satani yatatse ubuzima bwanyu akoresheje ijambo, akoresheje ngo handitswe ngo, nawe ushobore kumubwira ati handitswe ngo. Imana ibahezagire cyane. Kwizera rero no kumenya kose udakekeranya. Birivuga ngo nimwasaba mwizere ko ivyo musavye mubihawe, ngo kandi muzabibona. Bijya bintu wasavye Imana ni wizere ko wabihawe kandi uzabibona. Mu yandi majambo, igihe wasavye ikintu Imana bigakunanira kwizera ko wabihawe, bikakunanira kwizera ko ico kintu cyabaye, ntucitege mu buzima bwawe. Ariko niba hari ikintu wasavye Imana, Imana irasavye ngo wizere yuko vyabaye, vyakorese, ngo uzayibonesha amaso yawe. Data, mu izina rya Yesu ndasenga kubw'uyu mwene data, hari ibintu yasavye mu nyonga zawe, hari ibintu yakubwiye Mwami Imana, mu izina rya Yesu arizeye ko washoboye kubikora, reka yoneshe amaso ye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Hari abantu kwizera kwashize indani muri bo, hari abantu badebukiwe basubiye inyuma, bongera imbaraga zo kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Warasengeye Petero ngo kwizera kudahera, nanje ndabasengeye ngo kwizera kudahera. Hari abantu kwizera ko ari kwaheze, bari bagomba kuja mu bapfumu. Hari abantu kwizera ko ari kwaheze, bari bacitse intege, badebukiwe, ariko ndabasengeye ngo kwizera kongerekane muri bo mu izina rya Yesu. Ivyari imeze nk'imisozi imbere yabo, reka bihinduke ibiyaya mu izina rya Yesu Kristo. Imisozi y'indwara ndayimuye ku buzima bwabo, imisozi ya sida, ya kansera, imisozi y'ubukene, y'ubushomeri ndayimuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye amagara meza hejuru mwene data wataro nk'itiro, uhereye uno munsi cyamubuza gusinzira ndakikuyeho mu izina rya Yesu. Uno munsi nyene arasinzira neza. Uyu muntu yari yaratawe, abamutaye baramugarukira, icyatumye bamuta kirakuweho mu izina rya Yesu. Icyatumye uyu mugabo n'uyu mugore batumvikana kirakuweho mu izina rya Yesu. Magarise divorce Satani yarazanye ku buzima bwabo. Uru rugendo rwiyugaye ndaguguruye mu izina rya Yesu. Ukwezi k'umunani nyene arabona gacu, urugendo rwe rurugurutse mu izina rya Yesu. Aya madeni ari ku buzima bwiwe ndatura ko yishuwe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Iyi nyatsi yari mu biganza bye ndayikuyeho, nahezagirwe, naroranirwe mu mpande zose, ivyakora bitere bije imbere mu izina ry'Umwami Yesu. Indwara ya sida irakuweho, ya kansera irakamanganye mu mubiri we mu izina rya Yesu. Iyi diabete, uyu musipa, aya masigo arabasota lamando arakize mu izina rya Yesu. Baraga Simana reka zikore ku buzima bwe, kuboko kwawe kwiza reka kuramire ubuzima bwiwe. Ivyago byose, indwara zose Satani yazanye ku buzima bwe zirakamanganye nona mu izina rya Yesu. Yakiriye kwidegena, yakiriye gukira, yakiriye amagara meza mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane. Urifuza kubandanya usengego, ufise umutwaro runaka, ufite ikibazo runaka, ufishe inzozi warose zirakuzazanira, WhatsApp yacu ni +257 65 77 339. Iyo niyo numero mushobora gutwandikiraho. Mwarahizagiwe, mwari kumwe na Apostle Ndwa Kristo Glory Shine. Mwibuke gusangiza abandi bino biganiro. Mwarahizagiwe cyane.